Mwaramutse ubwo ndose umwanya reka nkore reaction kuri ino message narungikwe n'umuntu nibaza ko yaravuye i Nairobi aja kuvisita Uburundi avayo yikugura ariko iruhande yiye hari n'undi twavuganye ari mu kindi gisagara muri Afrika y'Epfo Afrika Kusini nawe nyene arambwira yuko yavuye i Burundi avayo atuntuye niyo majambo yakoresheje ntitwavuganye amadetaye ngo namubaze watuntujwe n'iki mugomba ko ubuntu akubitiye Burundi avuye mu kindi gihugu kizima avayo yikugura reka tumusome kuko nyene ahatagira ubukuru nyabwo hatagira iteka ntihagire nitekane ahatagira ubukuru nyabwo ntihaboneka amajambere. Avuga ati hey bwana Semerera naheruka mu gihugu ariko ivyo usemerera nasanze la population à 70% batabitahura évidemment tangwe gufanga n'igifaransa kandi barampaye warning ko je ko nshiramo igifaransa n'izindi ndimi bituma abantu batabitahura bavuga ko 70% y'abanyagihugu batabitahura. Ibi bihuye n'ivyo undi muntu yambwiye sinzi mission yakora mu bajyana usanga bakora mu Burundi bagenda mu mitumba ambwira ko yagiye gukora muri province ya Rutana mbenda ivuga izina ko après turumva abantu bahazi baca batahura sinzi ko bari kwigisha amahoro n'ubumwe na demokrasi canke ibintu by'ukuri sinzi ntuzeye z'ibyantu bagenda mu mitumba gusanzibiriza. Hanyuma gatoyi manutse hepfo hariho uruzi bita Muyovozi nibaza ruva ruguruza Rutovu Kivu rumanuka ruca mu Rutana sinzi ko Kivu burya uja muri Mutsindozi canke muri Muragara canke mu Musasa sinzi. Hanyuma bagize abona abantu bariko banywa uruzi rwa Musasa umva n'uruzi ruba novuga ko ruba rucafu yora n'inzuzi ziciye mu mihana y'abantu abana bituma mu mitumba inka hariya hejuru zitamase abarima bamesa bose bamesuriramwo inzu usanga zigisa neza zikiri iyo zitera ziva ufite nka ruvironzo ukarafatira hejuru hafi y'imaba usanga rumeze nk'urusa neza mugwa ko rumanuka rugaca mu za Kirimiro usanga ivumbi n'iki vyateye bigwira rikaba nabi nibaza na Muyovozi ko kukora rumaze gushika muri za Rutana rucafuye cyane hanyuma akabona abantu bariko barunywa abana umuntu avuye kuva mu mazi aramuza ati none ayo mazi nayiki undi aramutwenga ati wewe ungana uko kandi bo n'umwengarira umusimu warize utazi icamazi akora aya mazi turayanywa aya mazi tuyatekesha aya mazi turayiyoga aya mazi tuyamesuza n'ubanywa amazi ya Mutsindozi Muragarazi okay ubwo ruzi nako ndavuga Muyovozi. Anyway mugarusa n'inzuzi zose muzi mu Burundi ko zibazisa uzi inzuzi zimwe zibazisa neza zikiri mu mitumba iyo zavukiye mugabo uko uruzi rwo marutembera utarusa nabi medanture kacu yashaka kuvuga no kuvuga umuntu nk'uwo akinywa amazi ya Muyovozi ya Ruvyironza ya Musasa ya Mutsindozi ya Sepa ya Rukoziri ya Rukoziri bakinywa ajya amazi yaziya nzuzi no kuvuga yuko utomubwira ngo demokrasi ngo hari ubutare bwashotse ngo passport sigaye kuronka ngo permis gutwara imodoka iragoye ngo imparati y'imodoka ntushobora kuyironka ngo amatara yarabuze ngo amamegara zimvye ivyo bintu biramurenge biri hejuru nta nivyo abazi ni nko kumubwira ngo sepa ngo muri Amerika abantu bafise private jet ne batana bwa ati so what so birumvikana neza ko bashima systeme nk'iyo ko abanyagihugu nk'abo bahanzwe nuko bavoma amazi ya Muyovozi ntibabahanzwe no kubona iterambere kandi usanga atama demand bakora kuri gouvernement. Reka nkomeze nsome nande gacishe mvuga ngo ntahure yuko utahure iyo vyati ntibatahura suvuga ngo nururimi no kuvuga yuko ni n'amanotion batumva kwera bakiri muri niveau primitive ya caveman y'umuntu umwe ya Neanderthal. Hanyuma ati kuko IQ zabo ziri hasi cyane IQ nkunze kugikoresha ni quotient intellectuel mugana ko bita mu gifaransa nko nifaneza ko notion iri élevée abazungu bakunze kuyikoresha sisi gituma amugabo nubwo benshi bavuga ko ama resultat ari conclusif ni kuvuga baguha test bakakubaza bipima logique yawe ibintu nk'ivyo hanyuma karaba bakapima ubwenge no uvuga inebwe wawe ntabwo naseza mu bwenge wiza mu ishuri ubwenge nyene usanze ufise donc avuga ko ubwenge bari bukeye ivyo encore ni fana kuvuga ko umuntu akikwa nyomazi ya Muyovozi niho mwitega kuzomuha gusolvinga equation ikomeye cyane y'ubuzima simuze equation mathématique. Hanyuma baranyimye passport bisaba ko nkora ivyo ni personnel kumbura sino bivuga ko ivyo ingene vyagenze kuri ivyo vya passport gakumbura sindana mu kwegere
hanyuma acavuga ngo ndafise video y'ibiswi vy'inkona bigorewe ahantu naragerageje kuyiguha ngo ubitabarize byanze kuko ari nini. Okay, iyo video woyimpa gute kabasha? Sinzi video nini mu bisanzwe ntushobora kurungika video kuri aya mamedia ari video nini cyane. Icyo ukora ushobora kuyishyira kuri Google, kuri ntuzayime kuri scan ntuzaye ahantu hamwe bashaka kubika ama video. Ishobora kuba iyi nyene Facebook kumbuka pipisha mugaye kajya private canke YouTube kajya private canke Google Photos canke Google Drive canke yindi drive, hanyuma ukandukira link. Nibaza ko ari bwo buryo bwo kurungika video niyo icomprime hagitagenda neza. Anyway, kombezo vugana en privé ingene wendungikira mugabo sinzi ingene notabariza ibiswi vy'inkona bigorewe ahantu Igitega ku masanganzira, mbe ku masanganzira bashatumbereye hehe sindahibuka neza. Igitera mfite narabaye, hanyuma bikunze uzome ahandi no iguhe. Okay, ndaja kuhaguha don't worry, iyi message ne bwayibone. Acara komeza ati bo ico naco nikina kandi kuvuga imbere ko dukomeza nuko ibisu vy'inkona imbonera kure nako ndiyumvira nimbonera kure n'ibisu vy'inkona muzoba hehe ko kazoza ku Burundi muri ko bagatabagaza muri ko muraramuba you are sharing them up muri ko bakoma mashi twara ni mu bigiye murakivunikiye mwego murabahizi mugabo menya bari ko bajya yo future bari ko bajya kazoza kanyu bari ko bajya ubuzima bwanyu. Urumva muzoba hehe nti muri ko murigishwa neza ibintu nk'ivyo umva namwe ko umva ko hari abagore bo ku masanganzira komera ja kumaza uko vyifashe nubwo je ibintu byo gutabaza umenga birangora kubera evidemment ntafise ama connection du genre. Arakomeza ati ikindi kintu nabonye ku mupaka w'Ikobero, okay, ubucafu n'igiturire bihari birateye isoni. Bo nivyo mfete biteye isoni mu kuntu batoza amafaranga muri Afrika aho kuyakoresha ngo bamerera aho hantu bagaca baja kuyajya, yaba mamize yaba mariye touristique yaba ma plage y'Ubujumbura. Urabati none aba bantu amafaranga batoza bayashira ibiturire encore une fois. Imipaka mu Afrika n'imipaka irimo ibiturire. Jewe haraze imyaka shika 25 atagiturire ntanze. Bref kufasha muri South Africa muri 2000 nta giturire ndigira nta. Seko muri South Africa muri South Africa hari abantu bagiye ibiturire mu bintu vyo muri immigration mugabo ndamaze imyaka 50 nasavye giturire atagihe bibaye ngomba ko nkora ikintu ntanze giturire. C'est très dommage kumva ibiturire partout. Birateye isoni ego yateye isoni. Imama bashyizeho akantu kabesha abantu ngo babapima Ebola, ukihagera bakwaka 5,000 z'amashiringi ya Tanzania canke 10,000 ku marundi, bagaca bakubesha ngo baragupimye ubushuhe kumbe nakantu bapimisha ntigakora, bagaca baguha agapapuro kanditse ko ufise 38 degrees Celsius kandi mwese niko babaha kuko baba bamaze kubwandika. Afe sinzi Afrika ni continent igoye cyane pe. Afrika ni continent igoye iravye ibintu bikoregwaho umva n'intu vy'ubunya vy'amanyanga bari gupima kandi nikiza kibazi ko gikomeye agufuma omwe bapi n'amanyanga gusa. N'amanyanga birabaje amfete ibintu bira muri Afrika birabaje cyane. Ivyo bintu vyarambabaje impamvu batopfuma bagura akatermometer gakora n'amafaranga binjiza ku munsi ateye ubwoba. Donc nuko kuntu banduza amafaranga informellement ntagiye mu kiya ca leta ntasukuye aho hantu ntaguze amaterezi kenegwa kuko Ebola ni menace muri region yugaragara batso ku thermometre ushobora thermometre y'amadolari atashika 10 vraiment thermometre ya infrared sinzi ko bayita infrarouge mu gifaransa. Infrared thermometer ishobora kuyigura kuri ushobora kwituma kuri temo ku madolari 5 je pense. Ni kintu kisika kizimbutse cyane kuko utogura zitatu muri aya mafaranga mutoza mukaye. I don't understand man. Mugapima mo temperature c'est très simple. Anyway, ako gapapuro batanga utagafise ntiwinjira muri immigration. Abanyafrika babazi ibintu byo kujya gusa mu gukora byaratunaniye. Uje muri immigration wakirwa n'urwamo rwinshi ukibaza nimba uri mu isoko canke uri muri office. Umva nico kindi kintu abanyafrika bazakana kwa kajagari ahantu hose nta respect ihari. Usanga umuntu agiye gukora agatwara umugore n'abana n'umugirlfriend n'umuhabara n'umuyomba n'umwishwa n'umwuzukuruza nari nakuruza wiga
ahantu usanga ari calme. Immigration sitabana ari calme, hameze nka ahantu hari security. En fait immigration ni ahantu hari high security, nabwo ugomba kuzana umuntu atakora canke kuvuza urwameno nk'ivyo, just akaduruvayo. Imbere kurenze usanga zarigize bakamenyi kubibera ngaho, uza wumva ngo uyu umuhaya uriya umuhaya, kandi utabikoze ntibaguterera ko ikidodo. Aho rero numva nisinze ko ari kwinjira mu Burundi bakosanga rakajagari. Imbonerakure nk'imbonerakure ni ikintu kitagikwiye kubaho en principe. Izo mbonerakure n'umuhari utateza kubaho. Ibihugu biteye imbere abajene bose baba bari mu mashure, hari ibintu bitango NEET muvuga ngo not in employment or in education or training. Donc ntari mu kazi, ntari kwariga cyane, ntari muri formation. Abo bantu baba bafata ko ari umuntu problematique. Umujene yagomba kuba ari muri education cyangwa ari muri training cyangwa ari muri employment. Ivyo bintu bitatu kiretse ikimuga. Anyway, abashomeri baho mugabo pana ivyo bintu byo mu bundi by'abantu biga gwicaye kwigara, bicaye mu bari nta kintu bagwa kuri immigration. Nta muntu atakora ku Mexico bagomba bari kure cyane, ntambura ko ko yegera aho hantu. Mugabo abadede muri makajaga, abademuso kajaga katagira ko kangana. I don't understand ko ikigo ko gitwara cyangwa gize shamba. This doesn't make sense. Imbona kuri frontier. Anyway, hanyuma ngo uyu muhaya ari yarumva n'abantu babagiye gusa, n'abantu b'imihimbiri gusa. Umva n'umuntu atozana n'ibigwanisha akabaha amafaranga karengana. Umva n'uwo mwasi mwinuma ngo ari ku mupaka yonanira kure kwinjira afise amafaranga. Muyo ko mwabaye abantu b'abakongo nyine mugurisha Zaire, kujya maguje Zaire, umunsi wundi babufasha bazofata kujya bafashe Zaire, mwirukanga mutazambaye kubera mwagumye mugi biturire, mwibagira gucunga umutekano w'igihugu cyanyu ciza cy'u Burundi. Okay, so icambabaje kuruta n'ukuntu atana uniforme aba officier bakoramo babambaye. Abadede n'imihimbiri bo uniforme baca bazijya. Mugabo ntivyumvikana shaka kuba officier de l'immigration udafite uniforme. Abantu bima. Ariko magiye murache kuri aeroport mushaka. Amen. Ivyo bishoboka gute? Imboneko zozo usanga ziriko zibira ivyuya mu biyeboyebo canke mu bakamba mbiri. Imboneko cyo koze ziteye ubwo kona abajene bakenye murabona bishweka bambaye bihuzu bambaye nisinzunde yayikaratukana ngo yo bambara gute. Come on Jesse n'umuntu wa fashion mugabo kwambara ntivyatabaguritse nibi biyeboyebo aho kuja gukora amafaranga hirya no hino gufumuja muri Kenya canke Tanzania ukagumugira ama marche ugira ama défilé ukubita ibada wigira umuji wayi ntuzi gusoma ntuzi kwandika. What's your future? Kazoza kanyu nakaye muri iyi siècle tugezemwo. It doesn't make sense. Mwambonera ko mujaye mbona ko nzoba karagotse ko murateye isoni cyane. Okay, hanyuma vagusaga kubira vyuya harateye isoni abo bantu bikebuke kweri. No, abadede ntashobora kwikebuka, abadede ntashobora kwikebuka. Amfate Burundi ni butagira Imana ngo buronke umuntu abutwara bakabugumiza mu menyo ya dede. Nako ndavuga sinzi umuntu akambwira ngo babino bako Neva Evariste Ndayishimiye president ngo yabagwaye mu mutwe. Mvuga nti jevyo ntavyo novuga kubera ntabwo ndi umuganga w'ivyo mu mitwe. Ico ni diagnosis ikorwa n'umuntu w'umu specialist muri ivyo, ariko nkavuga nuko biri kose Neva yatwara imyaka ndwi Uburundi buzoba ari takataka. Okay, sina Neva mbere n'undi wose bazobuhuga ngo undi shaka kuzamura bizosaba umuntu ari principal umuntu bigo afise ari seriantuka. Muganshaka kuvuga mu gihe Neva yindi myaka ndwi y'uterme muzomumbwira. So ivyo ngo bikebuke ntibashobora kwikebuka bo bazi ko they don't know any better. Ntibazi ko isi yavanshije, bazi ko ari uko nyene bigomba kugenda. Ahubwo nabwiye ati nabaje wayo babwiye utigena mu rabe mu Rwanda ho bajya ba Kagame nkota ntitubakeneye, ubabwiye utigenda muri Kenya, urabona muri Kenya bakorera abakoloni. Ce sont des idiots ntushobora kubabwira ngo bafuma aja kuvyabura handi hantu. Ikindi buja nta simukade batanga ngo nta nshasha bafise. Imama ngo bakora swap gusa kandi muri agence ya Romitere harateye ikigongwe. Nta simukade nshasha bafise.
Mabana iki gihugu bene sinzo umuntu yavuze comment ngo kimeze nka Vietnam. No, Vietnam ni igihugu giteye imbere muri iyi minsi surtout. Uzugendera Vietnam na GDP yayo urabisagara byabo birabaho Chimini City. Bashaka kubona kuri internet ama video menshi barakora ko ama touriste benshi cyane. Harimo abantu babongereza b'abanyamerika b'Akanadiya na Australia baje kwiga icyongereza bakagira ama video ni igihugu giteye imbere. Narakibaye muri Ho Chi Minh City ariyo bita Saigon, narabaye Danang. Danang ni plage nziza cyane gisagara gikubuye neza cyane. Nakane gasagara gatoye karava Ho Chi Minh City nakibukize nako nyene kari kameze neza kandi agasagara gatoye kari kuri y'umuji barafite n'ayandi ma beach menshi za Dalat sinagiyeyo ya hari hantu haje aba touriste hari tere touristique uvuye Danang hari hantu ugenda nk'isa imwe hameze neza cyane Hoi An no ni ya nantu aba touriste cyane Vietnam ntabihuye no Burundi do Burundi ni igihugu capfuye carabaye igihugu cyo guhamba simukade hariho aeroport nyinshi hano iyo urutse baguha simukade y'ubuntu situ aeroport locale gende no urutse usanga bariko baratanga simukade z'ubuntu nageze kwa mfise zibiri bona cyo nazikoza nazinzingira zara nataye muri poubelle mugabo nko ni fois simukade bungiye savye simukade jana ngabo zinzanira ngaha abo nyene cyande muri duka kuzitoragura baca bazima ko simukade Dude nta simukade bafise igihugu carapfuye ubu nisi igihugu en principe ukwitwa ubundi igihugu wowe uri kuratuka ibihugu I don't know simukade man anyway hanyuma aravuga ngo soit promettere harateye ikigongwe bo sinzi avuze ateye ko ho basa nabumva muri agence ya ministère nk'ingenzi zari zigiye gutemberayo numvise zimbwira ngo aho zaraye zavyuwe n'abapolisi ngo bari gusaka je mvugisha ukuri Uburundi atari giye kumvukamo sinopfa nagiye kugitemberamo never ever ndazi abantu baca gomba ugende wimanike ku giti Uburundi Somalia, Nigeria, Afghanistan, Yemen, okay, Congo, DRC, no. Ubugiye konona amafaranga. Ufashe amafaranga yo kujya mu bihugu nka za Philippines, za Thailand, za Vietnam, za Cambodia, even Cambodia yama mu ntambara. Ndimo yigeze kugira inyo gwakete ubwoba, Malaysia, uturonse ugasema nka Singapore. Man, abantu baratwenga usanga LOC welcome ibintu ni smooth cyo kura prolengana simukado shobora no kugura isimukado kiri mu gihugu urimwo amafaranga uvunja kuri airport uko wishakiye taxi gusa kuri airport uhitamo cyangwa ukayibooking urimo so smooth dude so smooth abapolisi bagusanga kugusaka anyway abasikare bari muri buri gace n'ibikoho bo ibikoho encore fois bijyana by'ibikoho je ndibuka ko nk'ahandi ashobora kumara imyaka 10 ntabonye inkoho hano mu gihugu ndibuka ndoyi Nairobi ntaramaze imyaka ndi hano Nairobi nasanze abasirikare cyangwa bajyasikije cyangwa ijya polisi kuri aeroport inkoho Kenya kumbe ni mu ntambara bo Philippines naho nyene ugiye muri province ya Mindanao ahantu hakunze ko terroriste usanga armed police abo bita police militaire ari benshi ivyo bihugu nivyo nabonye usanga abantu bafise ibikoho everywhere ibindi bihugu vyose je muranjamo nta n'umupolisi apena afise agapistole mugabo hariho n'ivyo usanga atana agapistole afise cyakumbura bakikambare kutakabona bino vyo gutwara ibikoho bigenda biberereza ku ni symbole y'uko kiri mu ntambara okay yani symbole y'uko kiri mu ntambara en principe voilà bon nkora bitari umuturiste sinzi ikintu kiba kimujanye izo ngenzi numva zivuga ko zifise n'ubwoba ko zigomba kwisubirira inyuma kuko nabo bari babuze simukadi harateye ikigongwe ariko ahantu genda nturonke simukade aba ingese nuvingenze je mu neza ko baba bafise I don't know ni aventure midasanzwe gukora aventure mu Burundi ni aventure midasanzwe igihugu kidafise airline udashaka kubuka ama hotel ku murongo kuri internet nizo guceka kuri internet hotel yo mu Burundi yari ku madolari amajana
ari hoteli iri munsi nk'incuro 10 ihoteli nshobora kubona nko muri Vietnam canke muri Thailand noriha amadolari nka 30 mw'ijoro rimwe mugabo muri kaza ku majana 2 kw'ijoro rimwe kandi ari ahantu hari imibu n'isazi n'ibikogoshi n'imbeba n'imisundo n'imisiba navyo ndagutakiye bibubuza na polisi ishobora kuza kugusaka n'ibiki nimbonera kure usohotse muhurira ku muryango baguharasinga d'une manière de notre kuri aéroport kuri border kuri frontière uko nyene urabona ko habuze na simukade amatara akagukatira ko I don't know sinzi bo nka demonstration reka dufate kuri iyi booking.com n'ahantu ushobora ku booking amahoteli nafashe juste i Bujumbura booking aho ugiye Gitega aho usanga biteye ubwoba Bujumbura aho nabonye hari amahoteli ugereranyije na Bujumbura mugabo dufate ijoro rimwe itariki imwe y'uko 8 gushika itariki 2 z'uko 8 nyene umva n'ijoro rimwe naciye mfata ihoteli zimvye gusumvya izindi iyi Kiriri Garden Hotel iri ku majana 5 presque hanyuma wow isumba izindi incuro nk'izi zose iyikurikira ni ku majana 2 gusa ariyo Roka Golf Hotel Club Tanganyika 180 kumanuka bon izi hoteli sindazibamo zose sinzi ko nohitamwe imwe ariko reka mbanze ngende nk'akarorero dufate Thailand Bangkok duce turaba Bangkok province duce turaba wo panga ahantu hameze gute mu gihe woba ugiye kubaho ijoro rimwe gusa mugabo ndishira ko usanga Bangkok izimbutse gusumvya i Bujumbura ce qui est surprenant et voilà déjà dori amadolari 43 sinzi abantu bimana kumukana niba naja kure amadolari 43 tandis que imwe y'Ibujumbura yari amajana 440 no kuvuga worara amajoro 10 ku mafaranga urayemo kuri iyi Kiriri Garden worara amajoro arenga 10 na donc nk'indwi nka 2 peut-être ugiye muri Thailand. Okay, ukivuga uti kumbare ni quality ariko quality nakubwiye ko d'abord ni surrounding kuje Bujumbura no kuja Bangkok hari difference and entertainment ibintu ushobora gukora uri Bangkok n'ivyo ushobora Bujumbura bitandukanye amariye touristique uri Vietnam Thailand n'igihugu gifite amariye touristique menshi medantureka reka turabe neza na neza iyi Kiriri Garden Hotel bo icumba ubamo donc n'aya mafoto ko benshi baraye amafoto nyene kumbere ni couleur mugabo ntabwo ari mbi après tout ndabona nta kibaye gusa couleur na illumination ntibagize neza mugabo nta kibaye. Okay, nta kibaye ufise n'agapuru mvuze agapuru ko niyo twaca ko muri Thailand we puru zaho izo bita millennium pools ziteye ubwoba pretty much ni hotel isanzwe sinzi abantu batembereye. Okay, harimo gym très bien harimo akantu ko hanze bo ni hotel ntabwo ari ikintu giteye ubwoba ndimo warabaye mu bihugu bikomakomeye kandi zo ko hotel ikomeye cyane i Bujumbura ngo twibuka kandi turacari Bujumbura ariko urabona ngaha amadolari 43 bantu b'Imana umva difference nini cyane gukoma ari ibintu bifite difference mu mabeyi nini cyane ariko deja urabi no pools yabo deja nabo nyine bafise ntuzeye gym ya bafise pool hariya ya ina hasho ko haya gutu difference peut-être ariko narona ko takibaye ariko tubukanye kandi iyi n'amadolari 30 compared y'amajana 3 la différence est énorme urabona ko bafise na wine cellar voilà pool garden everything muri iyo difference y'amafaranga d'abord. Reka rero cyurega muri Bangkok nk'akarore urondere hotel y'amajarane yumva nta ngira ngo sinzi ivyo ko yoba ingana kandi n'amarezita ni menshi cyane bo mugabo sino compara ko Bangkok ni gisagara kinini paraporo ya Bujumbura. Okay, oops yizimvye n'ibihumbi anyway sinzi ko twoja kuza amajarane kumbure nti umuntu yoca yitargetinga directement washo gutargetinga entre certaines sommes na certaines sommes mugabo deja ngize amajana 5. Okay, ngiye amajana 480 nk'imi Bujumbura
ange vuga ngo ni 4 bedroom modern art villa with free wifi Netflix vinyl doye ku majana 4 ufita 4 bedroom pane chumba kimwe cyaje cyari chumba kimwe umva ni 4 bedroom villa umva ni villa ku majana 4 murabona ku majana 4 ubwa mbere ngaha asinzi yikirire hotel ayo majana 4 ico baguha muganeza ko ari chumba kimwe ni chumba kimwe kiriri hotel availability okay standard single room okay na majana 2 mugabo nari nagize uri nk'umugore n'umugabo batemberanye junior suite amagijana 8 umva kandi aho ni suite no kuvuga novuga ko abari kimwe bita bachelor's flat muri Cape Town donc umuntu w'umujene umuntu umugore n'umugabo badafise nk'abana peut-être umwana umwe no sepa mugabo ntabwo ari inzu yose amajana 8 bloody man amajana 8 ça c'est ridicule man ça c'est ridicule amajana 8 tandis que nkuko ndakweretse a Bangkok ku majana 5 ufita 4 bedroom villa 4 bedroom donc famille yose urayitumira urano kuntu imeze ba amafoto menshi ngaha umwana ni villa y'ivyumba 4 benshi nk'abaturiste nk'abantu b'abajene bacha bayifata bakayisangira iyo bafise ivyo basangiye urana ko ari 4 bedroom 480 bedroom 1 urana ko bedroom look bedroom 1 extra room hanyuma bedroom ya kabiri bedroom ya gatatu bedroom ya kane donc ivyumba 4 ku majana 8 kandi novuga ko ari hotel nziza après tout so urana ko difference ari ni cyane value proposition sinumva donc ukuntu uri nk'umuturiste woja kuriha amajana 8 ibujumbura ku cyumba kimwe tandis que ushobora kuriha amajana bo ikizi cyumba ni aswite ni nk'icyumba uze gusaba ko gifise ntuzeye private bathroom n'ibindi ibintu nk'ivyo mugabo nta bintu birengeje mbona birimo nibisanzwe juste tandis que nivyo nashaka kuvuga ko ibujumbura kuja ku muturisi ibujumbura sinzi ni aventure nyene ubushaka gukora mugabo si ikintu coroshe anyway igihugu carapfuye abantu bimana kandi mutakizamuye ntimuze mumbaze mbo uyu muntu umva ko uranda ko ashoye gufata iyi foto aha ngo ni Marche Republika bo ikumburengira niyo mbonera kure urabona nk'ibirato yambaye ni kanakavumba hasi bo kandi urabona ko nkajya usanga ari bar ihagaze cyane igiye kwasanga ari 5 star hotel mu Burundi mugari imbere y'akavumbi sinzi ivyo bizigo biri ngaho ko ari umucafu ni ivyari vyo ko afise setemu ko batashobora kurondera container bakabishiramo I don't know ibi bintu byateye ubwoba bo yindi foto yandungikiye ngaha okay imbonera ko yore afisa karato gasize okay bantu bimana uyu kumbura simbonera kure sinzi ifoto ikisigura mugabo yerekana nyene isura y'u Burundi I don't know sinzi ko hariho kuri frontiere yo ko sindiga ndahonyuza ukuguru ndahumva bavuga sinkahonyore mugira umusimiza tuzosubira bye bye abazoba bajejwe akazi ka leta bazocungwa ijisho n'abanyagihugu kugira ngo bakorane ubwira akazi bajejwe itunga rya leta ntirisesagurwe canke ngo rinyuruzwe uzokorakora mu itunga ry'igihugu uzorisesagura azobahemukiye abanyagihugu azobahemukiye Uburundi bushasha nawe abanyagihugu ntibazomubabarira